Dasubiye kubaramutsa ndabaye nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Incamake y'amakuru tugira tubashikirize ishyirahamwe mpuzamakungu y'abamenyesha makuru FIGE rirasaba rishimitse ko leta y'u Burundi rekura abamenyesha makuru bane hamwe n'umushoferi yarabatwaye bafungiwe ibubanza inyuma yaho bagiye gukurikirana amakuru y'igitero cyari cabaye ibubanza. Iryo shyirahamwe rigasaba leta ko atana kimwe yosaba kugira ngo irekura abamenyesha makuru. Ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ry'abigeme Regazere ryaravuye mu ihiganwa ryo mu karere bita zone ya gatanu. Ubwo ubuyobozi bw'iryo shirahamwe rikaba rimenyesha yuko ishirahamwe rya basketball ritigeze ribafasha muri aya makuru muraza gukurikira ingene urongoye Federation ya Basket yiregura murano makuru. Nayo mu gihugu ca Guinea imyiyerekanira bandanya y'ukwiyamiriza yuko Alpha Conde umukuru w'igihugu wa Guinea Conakry adahindura ibwirizwa shingiro kugira ngo yiyongere ikiringo kigira gatatu. Mukanya nido ya makuru. Dasubiye kubaramutsa abamenyesha makuru bane hamwe n'umushoferi bibinye bikinyamakuru Iwacu barafunzwe kuva kuri uyu wa kabiri mu gasho kibubanza, hakaba hari kuri uyu wa 22 gitugutu mwaka 2019 bakaba bahagaritswe n'igipolisi mu gihe bari bagiye kurondera amakuru ajanye n'igitero cabaye muri iyo ntara ya Bubanza aho igisirikare c'u Burundi cari ko kiratana mu mitwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibikoresho vyabo bikaba vyarafashwe, abo bamenyesha makuru bakaba barumvirijwe na parke ya Bubanza imbere yuko babasubiza mu gasho. Icegera c'umuvugizi w'igipolisi akaba amenyesha ko barindiriye amatohoza ari yazokwerekana ko atakibagira babone kubarekura kurikira. Abamenyesha makuru bari Bubanza bariko bumvirizwa n'igipolisi kijeje amatohoza, kandi murazi yuko amatohoza nkayo kenshi aba mwibanga. Kaba rero tworindira mu gihe ivyo babagiriza bosanze bidafashe bazorekugwa, nibasanga naho ivyo bagirizwa bifashe bazoheza bashikirizwe ubutungane Ministère Public ibandanirize aho inyamirama zagejeje. Kuri iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bikinyamakuru Iwacu, ishiramwe mpuzamakungu y'abamenyesha makuru FIGE risaba rishimitse leta y'Ibujumbura kurekura abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo bo mu kinyamakuru Iwacu bafashwe bagafungwa kuri uyu wa kabiri aho bari bagiye gutohoza ibijanye n'igitero cabaye mu ntara ya Bubanza. Anthony Beranger umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe avuga ko biteye isoni kubona abo bamenyesha makuru bafatwa bagafungwa mu gihe bariko bakora akazi kabo, agasaba abarongoye intwaro mu Burundi kwitondera bino bihe bitoroshe mu gihe igihugu kiri muri ibi bibazo kurikira. Au sein de la Fédération internationale des journalistes, on condamne fermement ces arrêts. Mwishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru turateye ivyatsi twivuye inyuma iryo hagarikwa tubona ko ritubahirije amategeko. Tukaba dusavye irekurwa rya bagenzi bacu n'umushoferi wabo ubunyene bwango. Kuri twebwe nibitera soni ko bagenzi bacu bariko bakora akazi kabo ko kumenyesha makuru mu Burundi bahagarikwa gutyo kandi bakaba batswe n'ibikoresho vyabo byose. Ico dusavye leta y'u Burundi nuko irekura vyihuse bagenzi bacu, tukayisaba ko yigenza neza muri ibi bihe bigoye mu Burundi kuko hari amatora n'imiyamamazo biriko birategurwa. Twifuza ko ico gihugu gisubira mu mahoro, na cane cane ko abamenyesha makuru babasha gukora akazi kabo mu mwidegemvyo ntangere nk'uko bimeze mu ntwaro rusangi. Jewe ndatewe ubwoba n'ibiriko biraba naho imyiyamamazo itaratangura, ariko ikandamizwa ry'abamenyesha makuru riribonekeza, akarorero n'iryo hagarikwa ry'abo bamenyesha makuru. La pression sur les journalistes est réelle et on le voit avec l'arrestation de ces 4 personnes du média Iwacu. Reverien Ndikuriyo aramandanya yihaya ko afise uburenganzira bwo kwica, aremanga kandi ko ivyo aherutse gushikiriza ko ubuzofata umugabo yitwa Kaburimbo ko azoronswa amafaranga agera ku miliyoni 5 ngo yabivuze n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose kurikira. Jewe ndavyame bice na gatatu nakajagahari nico gituma mumva ngiyahanda kugira nti jewe naho uraramvungira umuntu umwe ntazaba guduhungabanya turamukuramwo aravamwo je ntimuzo ivyo ari bavuga ngo kuri Facebook ngo ndi kuri yavuze jewe ndabivuga n'umutima wanje wose n'ubwenge ndazi yo mvuye
sishobora kwemera umuntu atera akajagari ikomine uyihungabanye unaondolewa uravamwo kabisa ivyo ntimuzovuge ngo nabivuze ngo imarangara wapi nabivuze imatana mvuze kaburimbo navemwo n'amahera nkavuga nti ndabaha amahera mbona abanyagihugu banje batekanye avemwo umwe bigenda bivuga live nta byo gufyonda nta byiki n'ubu ndabisubiramwo ntibishoboka ko abantu 100 baje mu kajagari kubera umuntu umwe ntibishoboka. Mu makuru ajanye n'indero leta y'u Burundi irategekanya kwinjiza abigisha bashika ku 200 uyu mwaka hakaba hatunganijwe ikibazo cyo kuraba ubumenyi bwabo bigisha bazohabwa akazi bimenyeshwa na Janvier Ndirahisha umushikiranganje w'indero n'inyigisho y'imyuga kugira ngo tugabanye ubukene bw'abigisha twongereze kandi dushira imbere inyigisho mu mashuri leta y'u Burundi yarategekanije kwinjiza abigisha bashasha 200 muri uyu mwaka. Ico gikorwa kiriko kirarangurwa mu muco n'ubutungane hisunzwe ingingo ya 12 y'itegeko rigenga abakozi ba leta nomero 1/28 ryo kuwa 2023 Myandagara umwaka wa 2006. Nico gituma azotunganya ikibazo cyo gucagura ababishoboye gusumvya abandi mwisinzi y'abiyandikishije barondera ku kazi. Ikibazo kizoda uburenganzira bwo gutoramwa ababimenye kizokorwa ku munsi w'Imana igenekerezo ya 27 Gitugutu mwaka wa 2019 mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara kuva isaha 2 gushika isaha 5 mu gisagara ca Bujumbura. Ibibanza ico kibazo kizokorerwamwo nibi: ishure ryisumbuye ry'igisagara ca Bujumbura mu Ngagara, ishure shingiro Stella Matutina n'ishure shingiro Kanyoshaka ya gatatu. Ubushikiranganje buribukije kandi ko ataburyo na bumwe bwategekanijwe ku bazokora ico kibazo. Bazoza bibangikanije ibikoresho bigizwe n'ikaramu n'agacamurongo byonyene. Abayobozi b'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara no mu makomine basabwe gutegura neza ibibanza ibyo bibazo bizokorerwamwo. Turamenyesheje ko atamutegetsi canke umugambwe bishobora kubavogera mu gikorwa bashinzwe kandi kwingingo zibereye zafashwe kugira ngo uwo mugwi ukuri nuko ukora ushobore gutunganya igikorwa cyo gutanga akazi mu muco ntangere. Murakoze. Mu gisata c'inkino umugwi w'abigeme w'umupira w'amaboko basketball Legazelle niwo wari waserukiye igihugu c'u Burundi mu higanwa ryahuza imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vy'akarere bita zone ya 5 ariko kubera uwo mugwi wagiye udatwaye umumenyereza hamwe n'umuganga bakaba batashoboye kubandanya iryo higanwa. Abarongoye uwo mugwi be n'abarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi bakaba batahuriza ko kumvo zatumye uwo mugwi wirukanwa. Ni inkuru tubaza Thierry Biginindavyi. Inyuma yaho umugwi w'abigeme mu mupira w'amaboko basketball Legazelle utsindiwe impaga kanirukanwa mu higanwa ryariko rihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu karere ka zone ya 5 eka mbere ugacibwa n'ihadabu ry'amadolari y'abanyamerika 3,000. Haribonekeza gutana kumwikomo hagati y'abarongoye uwo mugwi n'abarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi basketball. Kubw'icega curongoye umugwi wa Legazelle bariwe n'uwarajeje kubafasha. Ikibazo dufise nuko c'est le club yirondeye ibintu byose urumva uyo president asa licence kuba ariko aradufasha muri ama démarche yose ntibyabaye ko twateza kubibona ariko urumva le club yari itanze irarondera ayo ma financement à gauche à droite kugira ngo iyo club ishobore guseruka. Twege urumva byadutangaje cyane yuko avuga ko turi licence kuheba nk'umukinyi canke umuntu wo muri staff iyo club yacu ari igiye guparticipa ngo dushiremwo ngo abo bandi bariko barasaba. Akavuga n'ikindi ca budget nitwe twayirondereye nta kuntu ashobora kuvuga ngo budget twayikoresheje nabi kandi atari we yayiduhaye. Nico kidutangaza en fait dushobora kuvuga ngo budget ngo mwayikoresheje nabi, budget ntazo yavuye, budget ntazigenda ingana exactement kugira avuge yuko twayikoresheje nabi. Uko amatext abivuga c'est la fédération iprenait en charge abo bantu bagaherekeza l'équipe et non pas ko twebwe l'équipe ariyo iprenait en charge abo bantu. Augustin Kararuza arongoye ishami ry'umupira w'amaboko mu Burundi we wavuga ko naho umugwi Legazelle uvuga ko wirondeye imfashanya atari ko bimeze kuko ari biro by'umukuru w'igihugu byabahaye amafaranga. Haraho bibaza yuko equipe Legazelle yoba ariyo yonyene yarondeye uburyo bwayo
president de la République barabahaye amahera kugira abashobore kuja muri iyo higanwa. Niho rero twaca dutangura gutegura ordre de mission. Iyo ordre de mission hariko ngira mwarayibonye abakinyi abarbitre n'umuganga hamwe n'uzoherekeza umugwi wa Regazelle. Ibyo byose birakogwa. Niho rero hageze ku munsi wa gatandatu twaguma turiko turavugana n'ujejwe umugwi wa Regazelle, ambwira ati babona uburyo buri ko barabagora ngo nabonye ntibamenya ntibabona ukuntu bazogenda. Kwari uko reka tubaze Federation Internationale yuko hari ico yodufasha kuvyerekeye aba officiel. Ico Federation yatwishuye yatubwiye ati ntibikunda murabizi n'amategeko kandi mwarabisinye mubizi. Auguste Kararuza amenyesha kandi kwahiwe yari yabahanuye banka kumva. Turanabwira n'ujejwe Regazelle ati none aho ko leta yabahaye uburyo nahari buto raba ukuntu muyungunganya kugira ngo nimba mwari gutwara abakoci babiri mutwara umwe, nimba mwari gutwara userukira umugwi mufume muheba canke muhebe umukinyi umwe kugira ngo ibyo bihano ayo mahera ntize kuyariha. Nkahanye ndamabwira nti utwaye mu arbitre azokuta amadolari $700. Umugabo utamutwaye ni gutanga amande y'amadolari 3,000. Ni guhitamwo neza turabe igisumba ikindi. Cyo kimwe n'umuntu uze n'umuganga. Turabe igisumba ikindi. Kibaza ngo turiko turavyumvikana. Kwa Mungu nihambye ati natwebwe ntituzi ko tuza kugenda. Ambwira ati rero ko mbona uburyo bukenya ati ngo twandikira ikete ryo kudusivya. Iyi bambewe je nta kete no bandikira kandi muzi ko ari uburyo bwabonetse aho no bandiko mu byo njejwe ntariko ndabikora. Niho rero twaja twumva ko ku munsi wa Mungu baciye buri indege baragenda badagize badatwaye wa muharbitre badatwaye na wa muganga. No mu mugwi Regazelle ntibaharira ko baronse ifashanyo ariko bakamenyesha ko baziherewe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Ndashaka kuvuga nk'ibya General ya Première Dame twateza kumwereka ikintu cyumvikana gisigura gisigura igituma tutagiye ahantu. Donc kuvuga verbalement ntitwagiye si ibintu byoroshe ku bantu baba baduhaye izo mfashanyo. Le rôle ya fédération niyo nyene iri gushobora niyo yateza gufata ibintu mu minwe mugabo wumva ntiyabikoze. Natwe turagenda malheureusement on a été pénalisé kubera iyo ikintu kitakoze na fédération. Kubwo umugwi Regazelle urongoye ishitamo ry'umupira w'amaboko mu Burundi ntari kure y'ingingo yo kubirukana mu ihiganwa. Yarahamagara akavuga ati nyabona hagarikiyo equipe ntikine. Naho muri uwo mugwi bavuga gutyo Auguste Kararuza we bavyamirira kure. Hari ingingo za FIBA udashobora kurenga ko naho woba wirihiye ico baba wagisinye itutegezwa kucubahiriza. Ivyo bavuga ko je mpamagara mbuza ahubwo je nahamagara nanditse ikete kwa gatandatu nsaba ko boturekurira. Ihiganwa rya zone ya 5 rihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu by'u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudani y'Amajepfo, Egypte na Djibouti. Imbere yo gusozera aya makuru abakenyezi baba amajana 4 benshi muri bo bambaye imyambaro yera baratanguye imyiyerekano mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu kibanza gihuriramwo abantu benshi Conakry, hakaba ari no mu kibanza c'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Guinea Conakry. Iruhande yo gusaba ko umugambi w'amatora yo kwemeza ihinduka ry'ibwirizwa nshingiro ryo hagarara, bagasaba nuko Alpha Condé aye kandi ko leta ya Alpha Condé irekura ugwaruka rwafashwe rugafungwa ruzira ko rwateguye iyo myerekano. Neno ngaha duce dusozera amakuru twagiye kubashikiriza, amakoze mese mafasha umwanya wo kudukurikira naho gutaha.